Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari hirya no hino ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bitandukanye, mwese muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro doza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, abanyagihugu batandukanye barabandanya gusemerera bavuga ko bagomba gukora ivyo bakoze vyose bakikurako intwaro ya CNDD FDD, cane cane abo mu mugambwe CNL babona ko barembejwe baruhijwe n'intwaro y'agahotoro, intwaro y'umukazo ya CNDD FDD. Abo banyagihugu batandukanye bava mu mugambwe CNL barasaba umukuru w'uwo mugambwe Agathon Rwasa gukora ivyo akoze vyose, kugira ivyo agize kugira ngo babandanye bizera ko azokwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na gatanu, mbere kandi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'indwi mu matora y'umukuru w'igihugu, ngo kuko barabona ko ata wundi muntu agomba gushayura iki gihugu c'Uburundi cyashajwe mu mwishayo kigatembagazwa mu manga n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi biboneka ko wica ugakiza ukoresheje intwaro y'umukazo. Abatari bake rero babandanya kuganira n'ibimenyeshamakuru bitandukanye, harimwo ikimenyeshamakuru RPA, ikimenyeshamakuru Radio Haguruka, bavugana nabo abamenyeshamakuru bo kw'iradiyo Ijwi ry'Amerika, mbere kandi no kuri radiyo BBC Gahuzamiryango. Abo bamenyeshamakuru batandukanye babandanya kuganira n'abenegihugu, ariko ivyo bimenyeshamakuru bikaba bitarekuriwe gukorera ngaha ku butaka bw'u Burundi, aho leta ya CNDD FDD nyene yaciye ibirukana ikabakura ku butaka bw'igihugu c'u Burundi ikababuza kuhakorera. Abo bamenyeshamakuru babandanya gusemerera berekana ko ivyo abenegihugu babandanya kugenda bashikiriza ivyo bavuga vyoba ari ukuri, kuko ubutegetsi bwa CNDD FDD bubandanya gukora amabi menshi cane, amabi atagira izina, amabi atagira izina nyine nk'uko tugenda tubivuga ngaha mu kirundi cacu. Ibintu biraboneka ko bibandanya vyunyuka, ibintu birayangaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'umugambwe CNDD FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu nawe indyane ni zose hagati yiwe n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye, General Major Batazira Neva. Ivyo vyose biriko birunyuka muri CNDD FDD, akaba ari vyo bibandanya kujana igihugu mu manga, kuko ngabo bategetsi iyo bariko bararyana, iyo bari mu ndyane, nta n'ico bakorera igihugu. Buri wese ico akora ni ugusahura, ni ukwiba itunga ry'igihugu. Benshi mu ba CNL rero bakabona ko ibyo bisuma, ubwo busuma bukorerwa mu mugambwe CNDD FDD bugakorwa n'abanywanyi b'uwo mugambwe, abategetsi kuva ku mutoyi kugera ku mukuru, bose biba itunga ry'igihugu, igihugu kitazokwigera gitera imbere. Umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye muri ino ndwi duhejeje yashikirije ijambo rivuga ko kuba igihugu c'u Burundi gifise umwanda atari vyo bisiguye ko arico gihugu gikenye ca nyuma kw'isi.
ariko ivyo vyose biribonekeza ni mu gihe Ndayishimiye ari kugerageza gukuraho ko igihugu c'Uburundi gikenye kandi vyibonekeza ubukene buzura buranuma, inzara izura inzara ngaha mu gihugu c'Uburundi, abanyagihugu barenda kwicwa na kigoyi. Bicwa na kigoyi bivanye n'ubukene nyine buri ngaha mu gihugu c'Uburundi, iyo hagize agafaranga k'akanyaburaya canke k'akanyamahanga amadevize aca akorokera ngaha mu gihugu c'Uburundi bayagwaniramwo nk'abacuranwa. Ivyo vyose bikerekana ubukene buri ngaha mu gihugu c'Uburundi. Igitoro carabuze bivanye n'uko babuze amahera yo kuja kuzana ico gitoro, ariko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arajaho agahakana ko igihugu c'Uburundi kitari icanyuma kidakenye kw'isi, kandi barabuze n'amahera yo kuja kurangura igitoro ngo bazane ngaha mu gihugu c'Uburundi, abenegihugu babandanye babona uko bashobora kwiyunguruza bava muhira baja kurondera mu buzi bwa misi yose bari basanzwe barondereramwo. Kuri ubu andi makuru ahari kandi biboneka ko canke ivyabona vyerekana ko igihugu cacu gikenye c'Uburundi, nuko ibidandazwa vyarazimvye birongera birasubira birazimba, no kugira ngo ubone ayo mafaranga iyo uyafise kugira ubone ico uyagura navyo ni akamaramaza. Ibintu kuva ku nyanya, itomate, indagara zahora zigura amafaranga makeyi ngaha mu gihugu c'Uburundi, indagara zirobwa zishundurwa harya mu Tanganyika no mu bindi biyaga bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi zaragiye zirazimba kugira ngo uzibone. Ubugari ntibukiva mu kibo, uburobe ntibugishobora kuva mu kibo, ibintu birazimvye, ibintu vyaciye biyangara ngaha mu gihugu c'Uburundi, kandi ivyo vyose ubutegetsi bwa CNDD-FDD nibwo bushigwa kw'isonga, nibwo bushigwa imbere ko aribwo bwateye ivyo vyose, nibwo bwazanye ivyo vyose. Bati kuva twabaho mu Burundi twaragiye tugira intwaro mbi, ariko iyi ngiyi iyi ntwaro ya CNDD-FDD ibaye iy'akayobera, ibaye akayobera, iyobeye abahinga, yabaye akayobera abahinga nyine, ibaye umugani kuko biraboneka ko nta yindi ntwaro yigeze itwara Uburundi ngo abarundi babeho nabi cane nk'uko babayeho muri kino gihe, cane cane ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ndayishimiye yagiye ku butegetsi avuga ko agiye kugwanya abarya igiturire, ariko ngo ntavyo yakoze, ntaco yashitseko. Abasuma bagumye baba benshi, nawe kubahana vyaramushobeye, vyaramunaniye, nta kintu na kimwe ariko arakorera igihugu c'Uburundi. Abo batavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD rero bakaba babandanya kwerekana ko ivyo Ndayishimiye ariko arakora, ivyo Ndayishimiye ariko aragira ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi biboneka ko umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye ivyo ariko aragira ari akamaramaza, bidashobora kuzohava bigenda neza nk'uko amakuru abandanya gushikirizwa n'abenegihugu, cane cane abatari mu migambwe ivuga kumwe n'ubutegetsi. Murantunga, aba babivuga ni abari mu migambwe itavuga kumwe n'umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi, abo mu mugambwe CNL, Sahwanya Frodebu, IPDR,
MSD, iyindi migambwe nka FRODEBU n'ibindi migambwe itandukanye ibarizwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, bose bikaba biboneka ko bariko baridoga bavuga ko ata wundi muntu babona yozosayura igihugu c'Uburundi atari umutama Agathon Rwasa, ngo bose barabona ko bagiye kuzomuhundagazako amajwi mu gihe CNDD-FDD bazokwama bemera ko azoshobora kwitoza, ariko ngo barabona ko imigwi seni sepi biriko birashigwako ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi kugira bizokurikirane amatora, biraboneka ko Agathon Rwasa kandidatire ziwe batazokwama bazemera ngo bemere ko yitoza. Ivyo ni ibiriko biragenda bivugwa, navyo tuzobibatangariza mu makuru yacu ataha. Gumana natwe ufyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza ukaba utari wafyondako, canke niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.